oya sinokwirukana. Utera umunsi umwe nzoza Nakumviriza ikibazo cawe hama nakivuze bakunzi b'insumedia ahubwo rero urakoze kunyemerera none je yanyemereye nje naronka kuva niyo mwabwiye ngo giye ngo narabuze nje naronka ivuze bakunzi b'insumedia ahubwo rero urakoze kunyemerera oya sinakwemereye none je yanyemereye nje naronka kuva niyo mwabwiye ngo giye ngo narabuze ati Yesu ashimwe. Amen. Muraho mumeze neza? Turameze neza. Muraberewe nuko? Murakoze namwe musa neza muraberewe. Bakunzi y'Insumedia ni umukobwa wa mbere mbonye abwiye ko biriwe nsa neza. Murabizi je muri komante mvuga ko kwa Mayera ari rubi rushaje ariko uyu munsi mfise ubwiza bw'Imana. Sani Imana. Amen. Sani Imana. Mana mugenda mukavuga Sani Imana ku mazina babita bande? Nitwa Niyubahwe Annie Claudine. Ego. Niyubahwe Annie Claudine. Mbega Annie ako ka Annie nako ushiriye ko canke karafatanye n'iryo zina? Karafatanye n'izina ni Annie Claudine. Warabatijwe mu mazi menshi? Ego. Bakwita Annie Claudine. Ego. Inde yuba? Imana. Okay. Rero bakunze y'Insumedia uyu munsi rero murabona ko ndi ngaha ni Claudine twaje kukugendera. Karibu cyane. Iwacu turabaye karibu. Ego twishimye kubabona kandi twanezerewe gose. Kameramani Annie Claudine wamubona we neza. Murabe ne. Annie Claudine rero nkuko twaje kugendera nakengurutse ukuntu batwakiriye. Natwe twabashimiye cyane ukuntu mwatugendeye. Ego. Shalom abakunzi b'inyishu aho muri hose Yesu aho umugisha bwiza bw'Imana bubazitirire Imana ibagirire neza gose. Mwavyumvise aho umuntu atavuga ame ntambatse aho imigisha irabacika. Rero bakunze b'Insumedia uyu munsi turi muri survival ariko murabona ni gospel rero imwigeme inkumi yacu inkumi ya Yesu inkumi y'Imana twarumvise yuko aririmba neza aririmba inyana zigaca ibiziriko oya amashetani agahunga amademoni agahunga urimba inyana zigaca ibiziriko ni Natasha niwe aririmba inyana zigaca ibiziriko ariko wewe uraririmba amashetani agahunga. Rero uyu munsi navuze ati reka nze kukugendera kugira natwaye mu mavuta ubwo bwiza bw'Imana tuburonkiko. Rero twagomba twumvirize we uri umuririmbyi ubwo ntitwihenze none? Oya nimwihenze ndi umuririmbyi pe. Ego. Bakunze b'Insumedia hasigaye iki? Aducishitseko twumve ayo mavuta yawe. Usije no gucisha kisi w'abandi. Zabandi Norimba ni wanje. Tuvuzizi wawe yiwawe nyine dukeneye kweza abandi twaravutumvise dukeneye yiwawe ke wanje nanakim ndayishisha ko. Ego. Tubari rero bayita kapera ariko wewe uraduhonja. Erega Mana nauhanye nawe erega Mwami niwe nji imbere nshima kuko nzi ivyo wankoreye ndi hano vuga ubukuru bwawe. aho nta mashimwe mukomera. Yo neza na neza uciweba kuri iyi mpano turangiriye nabi naringeze ku muryango w'ijuru naringiye niko ndabona abamarayika bariko barankwiga ati ngo twinjire ariko nta kundi. Okay rero turumvise ngo uvuze ndi hano mbega iyo ndirimbo yitwa gute? Akira ishimwe. Akira ishimwe. Kubera iki wayisuko?
ego kubera naririmbye mu buryo bwo gushimira Imana ku bintu yoba yarankoreye, ego nuko ndagenda muri byinshi. none abandi mpora numva baririmba ngo ni na mupenzi wangu hani wundi ngo niwe wumbamwo ngo nkakwiyumvamwo, abandi ngo sindabivuga ngo nuko uhari, urumva ugasanga bararirimbirwa. Wewe kubera iki witoye ati jewe ngomba mpe ishimwe Imana, nta gasore gantutse kari wari kuririmbira? Oya ntagahari. Nta kahari? Oya. Wabaye bukabure canke urabutemera mwizina ryawe be nuko ubukemeya? Oya kuririmbira abantu canke kuririmbira abasore ndetse n'abandi usije gatakiyo na kimwe bitanga, ariko kuririmbira Imana birimwo inyungu ndende cyane. Iyihe gantutse? Iyo uririmbiye Imana mu kuririmba k'umuntu ukaririmba uri mukuri no mu myemu, mu kurimba kwawe imbaho zirabohoka, ibimuga bikamuguruka, cyangwa ukaririmba umuntu umwe agafashwa akumva ko no musi naho yo bari mu bibazo kanaka ejo ashobora kubivamo biciye mu ndirimbo yawe. Mbe uvuze ngo mukuri no mu mwemu ubushatse kuvuga iki? Hari abantu baririmbira Imana batari mukuri no mu mwemu? Ya barabaho. No musi nkaririmbira Imana ejo nkaba ndiko ndaririmba izo nyumba y'abahani ntavyo nzi. Rero urumva, ariko iyo umuntu apfuye turabinezerwa cyane. N'ubundi ubwizwa kunezerwa kuko n'ubundi utanezerewe nta yandi mahitamo. Gusa ndazi yaba byakunda nk'ubu upfuye bakakubwira ati tuguhitishemo nk'ubu bafate Imana ikiza ngaha Yesu Kristo turamubonye bamuhungu n'uwo mukobwa mwebwe muhitemo muzobeho ibihe byose, urumva muzobeho dufate nk'imyaka 500 ndabahaye mu imyaka 500 gusa mupfuye muzoje mu muriro canke mupfu nyene ndabajana mu ijuru wewe utamiye. Nahitamo gupfa nyene nkaja mu ijuru. Azibye uzobuhombye mu 500 wewe mu niyo myaka 500 mva nobaho neza, ariko impera n'impero kurumva ko imyaka 500 imbere y'Imana n'ubusa. Imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe ahubwo n'igice cy'umunsi kuva mu gitondo kugera saa sita. Urumva rero kandi agatuku nako kavuye mu gitondo kakagera saa sita kageheye n'iminsi miremire. Rero nahitamo gupfa nkaja mu ijuru, ako nobaho imyaka 500 nkazoja mu muriro. Bakunze kwihenda ko ngo umuco n'umwiza ntibihura, ako kantu urumva? Muranakumva ako kantu hari cyo kavuga ko umuco n'umwiza ntibishobora guhura. Ubusiguye kubera umuco ni ikintu kimurikira abantu, kandi iyo umuco ushitse mu mwiza umwiza ukurwaho. Niyo mpamvu rero umuco cyangwa umwiza udashobora guhangana. Wewe kurimba gospel abaririmvyi bagenza barimba indirimbo zo mwisi ni imyiza cyangwa ni mico? Tibaza kari myiza si mico pe. Fate nk'uyu munsi Orege araje ko kupropoza we ntibubatse urubira cari Ego araje kukubwira ati dada jewe n'ukuri ndaranasinziriye narapfuye nkeneye tubane tugire mariage nze ndagukwe muhiri wanyu ndagutware ndakurongore, ubikora gute? Wowe kwemera cyangwa wakana? Sinokwemera kubera ko bavuga ngo impene nziza ntiragirwa aho mbi iri. Impene zose zirasa n'inzutwa gusa, impene yambara ahubwo ari kumbwira intama. Impene yonyene Yesu yaziciye ko imiganda ati amahushi azoja hari intama zinyegere, intama nizo zonye zikwisa n'ukwambara. Impene nivuga rivuye mu guhena, none ngumbira agashaka iyo mpene nzi Ego ntibishobora kuragirwa hamwe. None kubera ikuvuga ati uwo muntu ari inzaza utomwemera basi kugira nawe basi akudugiriko erega baravuga ati tube n'ibiraro by'abantu. Ego kandi turakwiye kubiba pe, ariko muri ico gihe nanje ndafise ibibazo no mubaza akabinyishurako. Abayavyemeye vyo bavyiza kubera ko
yoba yemeye guhinduka basi nkamubera icishimikirizo akava mu by'umuziki akaririmbira Imana. Ikibazo rero cy'iwawe nawe usanga ugomvye kuma amategeko yose. N'amategeko Ndabizi mwe muratanga amategeko yiwanyu mwamisangije. nta mategeko rutanga. Oya. None reka nkubaze. Mbe ko ari abavyeyi uzawumva muri ko muravugana nkawe ukaza gupresenta umusore mama wawe. Ukazamva ngo uwo ngo adakijijwe ntawe nshaka. Ugasanga umusore atekereje nta busutwa agira ariko ukazamva umuvyeyi aramuhuye ngo ya gugute musore ni sawa karibu none ukazibona araje none ngo arakijijwe ngo ya ngo n'umupeneko ngo n'umuyehova ngo n'umutemye cyangwa ngo n'umukatolika ngo n'umuzi mizirima ngo n'umwesilamu ngo atakijijwe ngo nagende ntazogarukira ngaha. Abavyeyi bari Ego baraba nta ngisomba fise gusa umuhoye ngo nuko mudakisangiye idini. We abu ivyo bintu we wumva bisora? abavyeyi benshi barakunda kubikora ariko benshi ntibarabitahura. Hari igihe umuntu ashobora kushaka umugabo adakijijwe cyangwa atora umugore adakijijwe ariko nyuma yo kubana ugasanga umugore arakijijwe cyangwa umugabo arakijijwe. Yego. Mbega uyu munsi birashitse ugiye ku mugabo wo mu rushengero iwanyu hajya nyine umusore wo mu rushengero wabona ari umuririmbyi akorera Imana nyine asenga abantu bakagwa amadayimoni agahunga hamwe n'abavyeyi bawe bumvise yuko mugomba mubane nawe bavuga ati turarosa urukiza mu muryango wacu ugeziwe ugasanga ahubwo ivyo akora yihishije nivyo vyinshi gusumba ivyiza akorera habona. Uwo munsi wo kwitwaramwo gute nk'umuntu akijijwe? Ico gihe nobabara kubera birababaza kuba umuntu yarakijijwe ugasanga afise ingeso mbi zitandukanye. Urumva uri nk'umudamu we birakubabaza cyane. Mu gihe hariho nk'undi nka Mayeri adakijijwe yaje kuvuga ati ndakwitwariye ugashuvuga ati tudase udakijijwe wewe ntazi gusenga mu kabare ntubazi wari waramwasi. Benshi bakunda kwicuza bakavuga ngo iyo menya ngo nkaja kururya muntu ngo natarakijijwe ngo baba yarakijijwe ariko bakibagira yuko naho yari kuba adakijijwe canke akijijwe cyari kugenda uko nyene. Ndashobora kuvuga ko bike cyane ku bantu bambara amajipo magufi cyangwa ugasanga yambaye ipantaro imufata vraiment amwe nawe muri bakavuga ati ntivyari bikwiye kugenda nk'uko. Ego turarimbira Imana gospel ariko ntibisigura yuko tujana n'ibihe ngo twambara ukuntu dushatse kubera mu kuririmba kwacu. Iyo umuntu ariko araririmba bisango ivyo ariko araririmba bijanye n'imyitwarire afise. Abantu bitwaza irya jambo ry'Imana rivuga ngo uraraba ivyo nkora ngo uraraba ivyo mvuga nako nturaba ivyo nkora. Urumva bumviriza ivyo uririmba ntibaraba ukuntu wambaye. Oya si vyiza. Si vyiza na gato. None nka wewe abantu bitwara nabi bakambara uko bitari bibereye uwo. No bantu rayo ko bobiheba bakambara bakikwiza kuko iyo uri kuraririmba meya kuri kuraririmba umuntu umwe ari kararonka ubuzima ariko nta kuntu umuntu uzoririmba gagire kubona ukuntu wambaye Hamagana yo bakoze ishume Diane hatari biragoye murabizi reka sibere nduzijwe ndababwira ati uyu mwigeme murabona azi kuririmba neza cyane aririmba Imana. Abantu rero murimba gospel ntimukundana kandi murimba Imana. Umusani yaririmbe tuza tubona umuntu adutelefone ngo uwo muntu ngo iyo kapera yo ngo ni nziza ngo ndamuri studio ngo ndamuri iki ariko aba gospel nta numwe turabona eske mwagiye hehe mugira urukundo rwonyene rw'iwanyu gusa. Erega Imana ibahaye ibintu biri ngombwa musangize n'abagenzi banyu. Rero ndababwira ati umwana w'umwigeme muramubona vraiment ari romantique kandi n'umuntu adasegerereza. Mama wawe yaragufasha iki? Ego. Mbega none ni iki kitagenze neza mu kiganiro muri kwa cyazitse? Ntanakimwe cyose byagenze neza. Navuze twanavuze ntuzi. Rega umva nifite ubwo navuze twanavuze.
oya kunda kuvuga ko nisoni yamvuga usutwa no muri gospel ugasanga navuze ibintu bitajanye ugasanga ni hatari oya ikiganiro cyagenze neza cyane cyaneze nuko bambwiye ko nsa neza cyane nabaze kwihebura ko nsa nabi oya usa neza rwose yirira abantu rero badukurikira ko nsa neza ni ukuri asa neza asa n'Imana namwe murabibona ni umukozi w'Imana yivuze uzobipinga biramusha azogwa mu cobo c'intare nka Goliath mbe ni Goliath yego niwe yaguye Goliath yagize Goliath niwe yishwe na Daudi niwe wamenze ngo ntawuraja kuproposa ejo nirasanga uri kurahitana agahungu mwibarabara kakadanseri kaza gutamba karaoke nzosha ndagushira abona jewe na kamera yego nimba ukoreye Imana udahindukira gusa none gukundana ni bibi guse oya si bibi ariko ukamenya urukundo ruri mu rwariko ntavyonzi position mede umuntu nje kumuprofesa no bampombe umuntu yuzuye ibyiza by'Imana oyambira inde nkungu nkaje winkaza wonya nki oyambira ko ndi umyiza ugenda ubyimbariye oya nuri umwiza uri umuco n'ukuri uciye ubuntu bw'Imana niyo mpamvu rero nuzi ibintu by'Imana uyu munsi rero birashitse ndaje ati data jewe kweri narahwereye urumva abantu bahwira bagenda bahima yo gusa intoma rero nkaza cikiwe no kuri je nshaka twubane wonyirukana cyangwa ibyo bintu oya sinokwirukana utera umunsi umwe nzoza nakumviriza ikibazo cawe hama nakivuze bakunze ibintu media ahubwo rero urakoze kunyemerera oya sinakwemereye none je yanyemereye nje naronka kuva niyo mwavugiye ngo giye ngo narabuze nje naronka urakoze kunyemerera oya sinakwemereye ariko ni akanyishu ugiye kunsengera oya none wowe ntwambwiye yuko ucubanza kunsengera bivuze rero je ndi umwiza oya nuri umwiza uri umuco pe kuvuga je urumva rero ntakundi akanihangane ubasi wanyaze oya sinakwasi nuko wanyemereye oya urumva abakobwa rero ego umunsi nanjye murabona bahora mumpinga ngo mfise isura yakoroye inda umunsi murabona Imana yangendeye je nabona bagiye guys rero twariko turaganira n'uyu mukozi w'Imana twamusanze muhira rero wakoze kutwakira kandi yananzimanye kubera urabona twamuzindukiye yampaye akayi muragorana uwo mutima mugiye ivyo mutanga n'ivyo musigarana amen namwe turabaye kare kandi je murakunda gucoresha abariyimvi bandi nkabacoresha amafaranga nayo nawe ndagucoresha isengesho ego nta na kimwe gucorera amasengesho umuntu atanga icyo afise ego Mwami Yesu turagushimiye cyane turagushimiye ukuntu wanye natwe Mana tuje imbere yawe tugushimira rwose kuko uri Imana udahemuka uri Imana atawogereranwa nawe ndagushimiye ukuntu Umwami Yesu waturinze wabanye natwe kuva ikiganiro kigitangura Mwami Yesu uracyari kumwe natwe no mwisozera icubahiro n'igihabwe wewe nuko gitandira cy'ubugingo ndakwinginze guhezagire buri muntu wese abariko baradukurikirana ndetse nawe turi kumwe hano umugisha wawe ubabeko ikiganza cyawe giho ndumiwe